karibu. Allah! 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 Namahoro n'abandi. Ego n'amahoro cyane. Wabonye ko atagoye? Nabibonye kandi ntahagoye harimwo ngaha kwisi. Oya waraciye ishure kameme nta kandi ikindi rero turafise mwe muyera turongora nk'abana b'Imana. Urabona hajya nakweretse hajya niho yamuhamvye. Nta muntu yo kwihambana umuntu, nta muntu yo kwica umuntu ngo amwihambane. Ico nikibaho. Jewe naramwiboneye n'amaso abiri. Ari umuntu afise amaguru n'amaboko. Ejo mwijoro. Umviriza. Shora kuba yari kahamba imbwa ushobora kuba wabonye nabi we. Oya je narabonye neza ko ari umuntu. Ahubwo ikintu nkuhamagariye. Aha, na cyane cyane. Okay. Uraziko mwana mwambwiye yuko mufise ikibazo mugomba kunshikiriza wamusidugurira mu nzira wanegere. Ugize neza kubuza kuko hagene byari gukunda ko tuvugana. Rero karibu mubwire kibagenza ico magomba kumbwira. Dizira ko nkuko babivuze nta kintu kibigenera na ngaha mwisi ko dufise Imana. Ego. Okay, murakoze cyane. Nayo mpamvu mubona naje kare cyane. Burya akababaje umutima akazindura amaguru. Okay, tebwira ko rero kugira ngo twumve ivyo ari byo. Murakoze cyane kumpa umwanya wanyu. Nkuko nari nababwiye hariya. Kubisanzwe ino ngaha naho mpenyereye cyane. Kandi nta nshuti fise, nta muntu n'umwe fise. Fise ibibazo by'umuryango, nta n'umuryango yewe unkurikirana. Nayo mpamvu rero nari nabituye nk'abakozi b'Imana kugira nyene ndabico mwofasha nye basi tuwe basi muzi tubi inshuti, ariko nanje nogira umuntu w'inshuti hafi yanje azarandemesha nkunda babarasingira n'uwo mbwira bisanzwe agahinda nyene kaba ari kose n'ukuri. Ndavyumva madame. Be mwabwiye ko mwakiri umwami Yesu umwe n'umugizi w'ubugingo bwanyu. Ndakorije madame. Bega muramaze kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umugizi w'ubugingo bwanyu. Ugize ngwi. Nta ngorane. Uzi sha tubikemwe amafaranga. Tumushengeze. Iyo duha amafaranga ngana gute. Turagenda buke buke tumubwira ati we twarakubonye uriko wihambana umuntu. Aho yumvira neza yuko yovyemera. Yo reka kuvyemera gute naramubonye. Ahaririye ndagenda ndamwereke. Aduha amafaranga. Ico kintu nico. Aya twimye naho duhamagara abantu. Tumushengeza abantu babibona. Bari we. Igipolisi kize kije kumuzura. Nawe nari hari babone ko ari umuntu. Ibaze rero nkubaciye basanga atari umuntu. Mba ko uncishije umutwe wewe. N'umuntu. Ahubwo twobigira gute? Tumusaba ngahe riko. Uhumure cyane ndabona ko ibibazo byamaze kugutwara umutwe. Ariko kandi nico tubereyeho. Eko wadusabye ubucuti twe turi inshuti y'abantu bose. Urazi yo turabungere intama zose turaziragira. Nawe rero nimba ugomba gufatanya natwe urashobora kuba umwe mu ntama zacu nta kibazo. Yego kandi umenye kandi yuko inshuti ufise gusumba izindi ari Yesu. Okay. Wifuza rero yuko tuzohora tukuba hafi tukakubera nawe mwungere. Kubisanzwe nukuri nta ngorane. Nakare kubera ko nari nipfuza nyene umupasteri hawe amba hafi tuja turahanurana. Kuko bisanzwe iyo mbonye n'abapasteri bambara amashanete nkuko mba mbona nyene badafunga mu mutwe. Ugize ngwi. Ibiri inyuma bitandukanye n'ibiri imbere. Sinipfuza ko na pasteur bambara uko ushaka.
ariko ndifuza ko ukunda aba pasteur bakubwira inyishu y'ingorane ufise. Birumvikana madame. Oui, karibu. Allah! 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 Ni sawa? Mukozi w'Imana mahoro. Ni sawa. Karibu. Murakoze. Je nabonye aho yinjiye uba haba ndahabonye. Umviriza wereka tuje. Niya byanka kuduha amafaranga. Kiduhamagara polisi citujaye. None bamwinjiza. Aduha ngahe? Ze kumusaba nk'iraki zitatu ni nke wakiguguwe ku muntu wabonye ari kahambo mo. Noneho ayo ni make yigute kandi utazi yuko ari biri navyo. Oya nivyo je umuntu naramubonye ari karamuhamba. Ntaribi. Umviriza. Basi musabe miliyoni 5. Imiliyoni 5 iryo banga riraremereye uravyumviriza. Umuntu miliyoni 5 ujyayo zikura he ujya. Miliyoni 5 umviriza rero. Duhera kuri 5 twumva yaduha. Kandi rero nukuraba tugenda ubunyene. Ntaribi. Tugenda. Ashahire. Uraho rero Madudu. Yego n'amahoro je ndashima ameze neza. Okay, usaze turaganira n'uyu mufasoni. Hari ibintu turi mu gatowe. Basi icabagenza numvise ari ibintu byoroshe nasha gusoka tukavugana. Mugabo wowe ivyawe ndabizi vraiment ko bitava bitworohera. Murashobora kubandanya muganira no kuvuze yuko ibyaca ari birebire ariko nibaza batabanga ririmo. Naho yobuyu nayo nyene yoshobora kubibamwe kuko ni projet yagutse urabizi nawe twabivuganye umwanya mpagice. Ugize ngwi Madudu. Okay, kandi abasabe muragenda aho hanze tuza kuvugana kuko ubuze ko ari projet umugani turayumvikana ko neza cyane. Sibyo ga Madudu. Ariko ntaco nibaze ko turaza kuvugana biraza kugenda neza. Mugabo ubanze ureke ngo banamusengere hari ibibazo rikarambwira. Ubundi duhejeje ndaguhamagara je wenyine. Mugani biteba ndavyibaza. Sawa? Okay, murakoze reka mbanda babise gatoyi. Allah! 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 Mwene bigiye nta. Mugenzo namaki. Elisa wakutukeneye umuhungu. Je bankeneye mubiki. Nika medis. Ibidavuga unzaniye gahani biki. Umva ndakubwiye. Mwe abahungu. Niba mukeneye umuhungu tabaranye mugende muvuganire ngaho inyuma ya bio. Muravyumva? None ibintu byo biguze gufatira umuntu. Mbe mwemigiye gucyaga hanye umuntu babasuma mbe. Erega ngara umukozi w'Imana. Hans. Allah! 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 Mwembi fate nabi. Ihungu mwembi yasa. Ibyo wagize twarabibonye. Twaragize twarayitubibonye. Turabivugira imbere y'abantu. Umviriza. Urabizi ko ejo twakubonye uri kuhamba mu duha amafaranga cyangwa tubivuge. Urahitamwe duha amafaranga cyangwa tubivugire mwabo bantu. Wa mushenzi we mwabonye herejeyo. Je ndiko ndahabona jewe. Ahubwo ntukomeye mu mutwe. Ibyo indoto zose urarota ucuza kuzana iwanje jewe. Ugize ngwi Umviriza. Reka kwiyibagiza ibintu wakoze. Kuko twarakubonye. Ko mwese none umwana mbonye mushaka iki mwamishenzi. Dukeneye amahera. Mwaje guparikira kuri jewe. ugize ngwi Utayaduhaye. Turahamagara n'igipolisi. Umviriza. Twe twamaze gupanga amafaranga uduha. Ni miliyoni 5. Bazo umuntu mwana urabizi. Umuntu araremereye. Umviriza ndababwire mwamishenzi. Nikingorongoro nta na 10 je mumbona. Je muranzi jewe. Muranzi wo muri ko muravugana wari. Umviriza. Utayaduhaye. Mwamishenzi umviriza.
nta mafaranga je ndabaha mwe mugira icyo mukeneye kandi mwe ntimukora tumusubizeyo hariya aho musubire kuvuga ko turi mishenzi nta soni abantu dufise ibanga nk'iryo we twari tukubonye uri kutwitigishije ibanga ubu ukwiye kutwubaha abantu bakavuga ati uciye n'amahera makeya abantu bagomba baronka ngo muhe miliyoni 5 ni uko bitigishije umviriza urayaduha toka mwa mishenzi mwe mumviriza mumbabarire cyane kuko twakira abantu bose igihe nuko dusengera abasaza nyiragaye abahungu nibiki mugarutse hano iyi ni mikomaze abasabanye abasabanye hedese abagira n'abasuma abadamu rubigira Madudu bone bose nibagenda badabasuma aba nabo sinzi ko nabasabiri ugabuze iyi ni mitwe kwa unavyo usanga abasuma baza mugere hano nibasohoke ibindi bisuma Allah ntibishoboka ntibyumvika ubikindira ubikida abantu nka bamwe tubabwira ubutumwa tubane kubakosora neza bibaye na ngombwa amatohoza yimbitse amaze kuba mubanze guca imikosore hariya mugasho nta manzu bumenyi ngene ndababwira ubutumwa bwiza